Akese ikibazo bavuga abarundi yuko basige bagura ama-views cyane nk'indirimbo itampolize yaravuzwe ko cyane yuko yaguzwa ama-views. Akese yo kuki atagura ama-views? Bro iramvuga ikintu atanu na hamwe nari bwigere ndakivuga ta media nimwe nari bwigere ndakivuga kandi nibaza yuko gishobora kugira impact nini cyane kabisa. Nubwo bavuga ngo Dramati yaraguze views sivyo kujya no kumubeshera tahura kwanza ikintu kimwe sivyo Dramati donc ari mu muyaga ugezweho urabibona twe twarasohoye indirimbo kera ukubise dika wabona yuko urenze niwo muyaga waruriho kiyagiye tuguma dukora umuyaga wagumu utera ugira gute uduga urumva rero twara harageze igihe dusora indirimbo gukwiza sanka tubona ari ibintu bisanzwe urumva rero Dramati aracari muri aya maraso ashushe subiye inyuma gato ni mu gihe cyajewe na MB data ndibuka ko nitwe twenye twari dufashe terrain urumva turafata terrain ku buryo wasora indirimbo wese agahura numwe yasohoye indirimbo hagati ya Jane na MB data yabatakaye Dramati ariho we na D1 muri kino gihe muri uno mwanya niko no bivuga urumva ni nkuko mu mwanya wari wose ushoboye kubabura muri teko kumva haraje abandi aribo deja byatanguye kuko urabona nka Linoji yasohoye indirimbo yiwe iri kwiraza neza hajya rero menya yuko yosori yindi ikaronka amahigwe yo kugenda iri kikorerwa remix voilà hajya no kumboostinga bariko baranamboostinga urumva gato Akese tubandaniza honye Edison nawo umunyamakuru afise n'icete cy'umunyamakuru yabigize umwuga meze muri gihe kirekire yavuze ngo Linoji baramubeshe burya ndirimbo ngo ntiyarikwe gukorerwa remix ngo bariko baramubesha umwe wese nuko abona ikintu cyoje nta kumubesha mbonamwo kandi n'ibintu vyiza bijya bamugiri urumva ahubwo biramufasha cyane ku ruhande gwiwe so na makonseri ngo ujya mail nawe nyene mu misi heze unegasha iyo award mu misi heze byaraboneka yuko mengo uwundi muntu yazimye yagiye nikiriko akiri bro tuzo turavuga ikintu ko kirije ukuntu rero meza abantu bazomba barira hari nabamo bambwira ati Akese nuko kuzuravuga aba petit nuko kuzo none ibintu bisanzwe none ntibazwi reka tutubivuge urumva kiriku yarazimye kera kiriku yazimye kera kiva muri Bantu Boy cisha makina we yarampa none iyo ndirimbo ni ya kiriku oni ya kivuga mbwira rero indirimbo ya kiriku iheruka kuguhitinga twumva hari mu mwaka uwuhe hari ryari indirimbo zi ya kiriku duheruka kumva hari ryari ni kangu cyutangura kumedita oya hari indirimbo yagiye ku bisi kwa stage kiriku nijya ntuze biraharawe nijya hari iyo ndirimbo vre mu mwana yavutse ico gihe ubunya ariruka tugende kuri ba Big Fizzo ba Satbi bose siho bari muri terrain iyo lolilo wewe iyo tani mvuga sina no kumwibuka bose wametulia tuli tekereza suba ngo subwoba bro haje bari kubararaba gusa terrain none we urazi ko Big Fizzo arinza so indirimbo nga anya baririmbyi bose baca bapoesha kidumarihe yasohoye indirimbo itara yarasohotse pore cyane kuri wo urukurum kidumu nyene niwe mu myaka yahera yaza ati ngo ibintu ngo bajene ngo rugwaruka ngo ruza ngo bashira ngo YouTube ngusa ça veut dire quoi YouTube nibi uno munsi rero nabone ko YouTube ari iriho nk'abazavuga ati ngo umuziki une turabera kuri views ivyakira n'ivyake 20k kidumu bro Akese Don nk'umuntu yo kwibaza yose kina kumenya officiel neza ijambo rimuvuyemo SAUDA ribungenze canke ntiyibungenze SAUDA mugihe twebwe tutarabigaragaza mwebwe mukeneye kuvuga ivyo kuri muhuza ariko ntimurabugaragaza abantu rero bovuga bati bo aho twagafyinye nikeraho mwaka tujuragije nikera dutahurikire mutahure yuko SAUDA ari umukobwa kandi umukobwa ategerezwa kuyibungenga igihe kigeze rero yibungenga atibungenga nta gitangaza kirimo aho nyene Silva yarambwiye ngo je burya ndaseze wa Kala TV Burundi amaze kubimbwira nka gatatu urazi ko ntarakabati amaze kubimbwira nka gatatu ngumani ngo je ndasezeye ariko nagira gato inkaza numva ngo behind camera ni Silva canke inkaza numbona Silva ari muri wa Kala TV ari karakora ibikogo ivyo bintu Silva agomvye kuva muri wa Kala TV n'imbere yawo ni kenshi cyane byana publia Silva agira ave muri wa Kala TV mugabo
bika arengeje ko ati ntaragera apari yo kuba hataragera ntaragera nawe nyine ntaragera n'ubu je navuga ati ntaragera kuva muri Wakalaiti nagume kwanza muri Wakalaiti bon oya ntitumukeneye natwe bakumutaye mu ijambo rimwe wobabwira ati je bugico ngiye gukora niki nukumutwara Sauda bizire kuzomutwara atari vy'amajambo gusa ngo ubugeni bwa Sauda na AKES tugasanga ni anniversaire ya mama wiwe ico nzokora nico umutima wanje uzoba ariko warapibiye ngo ubugeni bwa Sauda naca kubwira ikintu kimwe urumva mbe wono wabesha ngo nzomutwara amasina mutware bongira iki ntacyo bakugira ariko bakubona nabi oya bumura nabi gute na Yesu baramubonye nabi mugabo nta kibuza ko baguma bamusenga Briera naragerageje kumutelefona ambwira urazi Briera ibihe yaje muri Wakalaiti TV byari bihe bitaryoshe cyane Briera yaragutwaye inguvu nyinshi kugira abantu bamutahure Briera yaradushuhije umutwe cyane gose n'abantu badukurikirana ariko abantu ntibamenye neza Briera yavanye muri Wakalaiti TV niki ko yari amaraso mashasha muri amaraso mashasha sa AKES ariko ararondera Briera burya abantu rero barihuta kuvuga cyane mugabo bibatari vyiza ngo baja hamwe mukuduteze baririmbiye hasi baja hamwe mukuduteze ivyago coro numurango ntidutera imbere niba twitega twe tuzobaho nyanga dusindagire mu manga tubakure mwagahimba batazoduri ariko bari ishano deja bakunzi bakoresha umwanya media meze fresh bon ndibaza nta birefu sindi ndakubasigurira ibi nibi tugenda tumanuka tuduga tumanuka tugenda hehe ni AKES DON mumubona imbere yanyu bon ijya mbere kuva ikinyamakuru kibaho koresha umwanya media mushobora kuba mumubonye kuri kamera hari impamvu nyinshi zo bazaratumye atagaragaye cyane kuri kamera kuko murazi neza yuko ari muri bwa bumwe izo mpamvu harige muza kuzimenya n'ivyaba ngombwa ariko nibitaba ngombwa ntimuzimenya impamvu mutari bwa mubone nga kuri kamera kuko murazi neza ko turi muri entertainment kandi urazi neza yuko tuba dufite ibintu byinshi tuba dushaka kuyaga ndetse namwe mushaka kumenya reka remanze ndamuhikaze anza baramutse ndibaza sinida kumudondora ngo urumva rero ngo ninde muramuzi neza kandi muramenyere cyane kandi muramukunda AKES umeze neza sawa ura Pote. Ko sawa lakini. Murafi uko kandi sana. Kumengura tekeje cyane. None je sina mani ka kamenyene. Nyene usanga nyene hari hatari nye. Nubu ni hatari nye. Sauda hari. Bon. Abakaka bose barakomeye en general. Oya hari impamvu mbaje Sauda ko yo bakomeye kuko Sauda n'umuntu ari mu bihe novuga neza ko ari karageragezwa na Satani cyane. Muri ibi bihe ariko aragira Satani aragwanya cyane abantu bibungenze da. Ukeneye kumenya amakuru ya Sauda ntukeneye kumenya ivy'abandi rero. Bon ndakeneye kumenya ariko ni kuri waka. Nishuriye bose en general kugira ngo nuze nukumbaza ngo nanaka. Ba Jesse abandi bambwira ko bari ruguru bari Gitega. Urumva ayo makuru yabo ndayafise ariko Sauda sinzi ngena merewe ubu amerewe neza ari fresh wife AKES fresh akili fresh mukazi ya muziki ni aje fresh tu safi ayo kumengo womani wayitebeje mu gihe n'ukwezi kw'abakenyezi kuriko kuragenda oya singombwa ngo isoke mu kwezi kw'abakenyezi kuko twari kuca tuyisora rya tariki nyene yagenewe abakenyezi hama kindi naco woman navuga ati bro no kugerageza tugakora ikintu kidushira ku yindi level parce que byinshi twarabikoze ntidukeneye kuguma tuko dukora biriya nyene twamye dukora kijya gihe aho unyi tuca tuza guhera nabi ni hamuci ubona nkaho mengo umuntu byaramwanyeto kandi bikorwa bihari kandi bimeze bon igikuru nuko dufise abantu twamaze kubakamwo icizere bazi ati uriya muntu arashobora rero ikintu gikenewe rero no kubaharira ibikorwa bitamara amazi abafana bacu AKES DON ni Wakalaiti TV AKES DON nyene wenyene ubwiwe mu bisanzwe n'imbuga sanzwe akoresha bro hari ukuntu abakunzi b'umuziki Burundi bakwidogera yuko ubabesha cyane warabashuhije ngo ugira ubaho umuzungu rutuku birangira ubahereje amasingo urabongera yindi singo nubugira ubongera yindi singo kandi mu gihe wari watanga ubemeza neza yuko ugira ubahereze ipi yitwa umuzungu rutuku ipira hari
kirahari kabisa ariko warabemereye ati tugira dusore ego tugira tuyisore nyene n'ubundi zosohoka ipi ego ariko amasingo abaye atatu arasho no kuzoshika no kuri atanu igikuru nuko gusa tubaye ikintu ciza nta kindi bro none mu gihe tuba twiteze ati ibi turagiye kubiheza muri uku kwezi ugasha tubona ati bibaye ngombwa ko tunira nk'amezi abiri kugira tubiheze neza tunapangana mu ngwana panga ndibuka nkiri muri Wakala TV warambwiye ati bro igihe cyo gusora ama audio cararangiye ivi ni ma video ariko ishano ni audio habaye ikibazo nyabaki ikibazo ni novuga tu ni ikibazo cy'uburyo parce que video usanga ikeneye uburyo bwinshi tutibagiye yuko turi no mu buzima busanzwe bugoye muri iki gihe turi no mu buzima busanzwe bugoye murabona yuko ni faranga cy'u Burundi ubengo ndetiragimerera nk'iryo muri Kongo rero bituma ibintu bica bizimba niki ugasanga dufite ubundi buzima ailleurs inyuma y'umuziki rero urumva nuko ibintu bitarameze kabisa mu iterambere rya AKES DON gushika kuri nosa afise ingendeshwa y'umuduga na manager wiwe afise ingendeshwa y'umuduga iryo terambere jewe nka jewe ryarananiye gutahura neza uburyo nari ko ndakora turi kumwe mbona neza ibikorwa n'umusaruro uri kurava narabonye neza ndavuga ati uburyo buriko buraboneka habuze iki muri biriya biye kugira AKES DON agire kuri tapi yo kugurira umuduga manager ndetse nawe yigurira umuduga ni icabuze uriya munsi cabaye uboneki bon nibaza ko ari bikorwa kigiye tutakora ubu dusigaye dukora byaduhuma amaso cyane kandi byinjiza amafaranga menshi kurusha wanashima by'umuziki bya YouTube oya nta nabure na entertainment ni nyuma gatonya rero mu gihe umuntu aba akaronse rero nashimuze ntabwo ari umuduga wanje nonye nagura ibyo mana jewe wanje nturashika bro jewe wanje nturashika mugabo kabisa navuze ati nkeneye umuduga uracuma ico ki nkeneye umuduga imyaka naguze ibiporoporo ne myinshi nigeze kugira muri Allion shasha rimwe gusa apana rimwe donc nigeze kukumara igihe Allion donc shasha nayigiriyemwe mu gihe hari igihe nigeze kwanda yigiramwe mugabo yindi miduga yose natunze yari miduga nyene yo kwidebria tu kabisa abantu nabo bakibaza ati none gasha kumengo AKES twe bamwe turamuzi AKES ntituzi neza yuko yoba yaraguze parcelle ivyo bintu ashira imbere vy'imiduga nibiki AKES nk'uyo muntu yo mwishuri kiyovuga ati none ko atagura parcelle agura imiduga ujende umuntu imiduga yose maze gutunga urazi yuko ndakubwiye ati rondera ifoto y'umuduga natunze ntayo ushobora gupfa ubonye imiduga yose je nagenda gura nta muduga numwe nigeze nifotorezako nta muduga numwe nigeze mpiblia kiretse iyo twakoreye nyene mu kiganiro nyene bisanzwe bibaye nyene mu kiganiro bivuze ngo sindi wa muntu nkunda gupiblia cyane ibintu bitari biri inyuma y'intuze ya entertainment urumva rero ivyo vya parcelle nibiki navyo nyene biri muri ivyo ariko kameme je nta parcelle ndagura ntayo ndagura uko novuga ngure nogenda kugura mwitenga nona kugura ibubanza hiyo minataka papa minataka papa mzee urigeze no kumbwira ati bro je uyu muvye nzomukuzamo wande ayifasi nzomukuzamo tumalizane avyemeye kabisa inzibe ya yande iri imbe ya yandi iribe akikubali twamaze kuvyumvikana neza alafu na mimi naona mkwanja upo safi nampa utire we wanka gasuzuguro yukumva ngo AKES ngo afise inyabunyegeri ngo afise parcelle zindi mu none gasha ivyo dukorera byinshi biri ngahanyane mu gisagara kule unjo parepe utaenda ukazamva abasuma mwijoro bakwinjiranye n'inkoho kabisa urayibona mzee utafanyaje Nyatari wowe uranyene kukinga ego AKES ufite abakozi benshi abenshi bavuga ngo ubunyegeri bwinshi ntibwimba ariko je ndiko ndagerageza kuraba ibikorwa muri Wakala TV biriyo nubwo atari kirenga cyane biriyo biragaragara ariko ngerageje kumviriza hirya nino nk'umunyarusaku urazi neza ko dutunzwe n'urusaku nubwo uhakana ati we ni wakora urusaku ubu ni usigaye ukora urusaku ariko ndumva neza ko hari abakozi bamwe muri Wakala TV umengo ntibariko barahabwa umwanya nkuko baba bifuza guhabwa canke nkuko babona abandi bariko barahabwa iyo myidogo muri Wakala TV yatangwe ryari gamuta mu gihe jewe nk'ihari twakora mu bumwe atanumwe yido bose kuvuga ngo no kudahabwa umwanya cyane no kugira iki ni programme peut-être za TV zahindutse zica zituma ibintu bimwe navyo nyene bigira gute bihindagurika first kwanza jewe Wakala TV yari mu biganza byanje mugabo mu nyuma ndaheza ndarekira ndavayo ndavuga nti reka ngerageze gukora ibindi bintu Wakala TV ndayisigire abandi abari bagira gute bayikurikirana rero muri kwa kuyisigira abandi
nabo baca baza kuko bafise amategeko bagenderako Yego. baca baza nabo bashinga amategeko babona yuko adashoboye kubata hasi rero kwiyorohereza nibibi mu buzima murumva rero muri uwo mwanya rero hari ibintu byinshi bica bisaba umwanya kugira umuntu arinde kubitsetinga niki mugana abone ivyo abananiya nta kundi nzovyigarukirako aho nyene Silva yarambwiye ngo je burya ndaseze wa Kala TV Burundi amaze kubimbwira nka gatatu urazi ko ntarakabati amaze kubimbwira nka gatatu ngumani ngo je ndasezeye ariko nagira gato inkaza numva ngo behind camera ni Silva canke inkaza numbona Silva ari muri wa Kala TV ari karakora ibikorwa ivyo bintu Silva agomvye kuva muri wa Kala TV n'imbere yiwawe ni kenshi cyane jana publia Silva agira ave muri wa Kala TV mugabo bikanga vyanga kubera bon harabaho kwanza kuyaga en plus kandi dusanzwe dufise n'amasezerano amasezerano yiwe kugena no mwanya ntarahera ariko rero amakuru dufise nuko ntoshima kuyavugira ngaha ariko nuko agomba gucanisha amwe ibinyamakuru byo ngaha kandi byari bisanzwe vyiberaniye neza Silva nyene ubwiwe nibaza ko ari ibintu tuzomenya after icyo kintu nkasi umaze kukimenya kuko ibuye riserutse niba yicisha isuka maze kumenya ko agomba abacanishemo hari ibinyamakuru agomba acanishemo aho ndashobora kuyumvira ati eske ni inyishu media ni kihe kinyamakuru mbona neza cegeranye ni SCTV hari ibinyamakuru mvuga neza yuko bishobora kuba vyegereye cyane wa Kala TV yabihetse irikira biheka wakuci ukuri reka tuzobimenya after reka kwanza tumanze turindire turabyo biva niyo bije yego ariko akese Silva urazi neza yuko iyo wamukuye ndetse nawe narashima akavuga ati nukuri kw'Imana bro jewe naje gukora muri wa Kala TV ikamba mbiri ntahindura ubuzima je bwarahindutse narabaye neza kwera wa Kala TV akese wimvira ko ari kubera iki Silva agomba kuva muri wa Kala TV hari ibintu bimwe mwazi neza yuko bitaraja mu muco bigende neza bon peut-être abona yuko wewe yakuze sivyo kuko igiti kirakura kikabisa ibindi sivyo rero mu ncamake nuko peut-être babona ko yakuze akeneye kuja mu bundi buzima canke akeneye guhindura ikibanza canke sinzi je sais pas hari umwigeme yigeze kumbwira itwara ikina bari basohokana yigeze kumbwira ngo dukorere ya TV ya Silva urazi ko ariho TV ya Silva yitse Accord TV kera ubu yahisi hinduye ngo cameraman ngo Silva da Silva ngo media cameraman uyo mwigeme akesi ntiwibaze ko ari we yoba iri karamwinjira Silva mu matwi agashaka gise uwo mukobwa wagwanirana ntuze na Star Boy yego sinzi na kino bivuga none Silva arasumze ubogare Star Boy ndibatse ujya mukobwa ngira ntarabo bogare araba umutima w'urukundo ko ariko arabika amahera urumva rero Star Boy nta mutima w'urukundo afise peut-être ko yamuriye amafaranga biragerana kure gose peut-être Silva ntajya amahera bakobwa sinzi akesi warigeze no kumbwira ati Silva ni haragera kwava hari kiganiro nabonye akesi yakoze ati Silva ni haragera kwava muri wa Kala TV akesi yisunze iki kuvuga iryo cyane nuko nisunze amasezerano dufitaniye waranarengeje ko ati ntaragera apari yo kuba hataragera ntaragera nawe nyine ntaragera n'ubu je ndavuga ati ntaragera kuva muri wa Kala TV nagume kwanza muri wa Kala TV bon oya ntitumukeneye natwe bakumutaye uramutaye donc bisigura yuko ari ibintu bimwe kuri we twe tudashima kandi bigoye kwa bihindura kandi vyamufashe canke yavyadukanye vuba hari akantu yavyadukanye vuba bisigura ko je nki hari vraiment yari bon yari fresh akesi abantu rero benshi bakubonye ngaha baca bakenera baba bafite ibibazo byinshi byo kwibaza ati none koko kubengo bariko baradukinisha abantu bona akesi tura abantu ndibaza nubwo utaja mu rusengero uremera yuko Imana iriho kandi uremera yuko nyine umuntu adakwiye kubesha abantu akesi dani nk'umuntu yo kwibaza yose kina kumenya officiel neza ijambo rimuvuyemo SAUDA ribungenze canke ntiyibungenze SAUDA mugiye twebwe tutarabigaragaza mwebwe mukeneye kuvuga ivyo kuri muza ariko ntimurabugaragaza abantu rero bavuga bati bon aho twagafyinye nikeraho mwaka tujuragije nikera dutahurikire mutahure yuko SAUDA ari umukobwa kandi umukobwa ategerezwa kwibungenga igihe kigeze rero yibungenga atibungenga nta gitangaza kirimo ariko kimwe coco ntiyibungenze
Kiss inditera ijimbe Tejimbere kandi ntihishwa none ntibamubonye hirya yejo yari yambaye urupira ariko mate nabonye ngo urupira nago yambaye bro inda tureka urupira nubwo ukwambara iki ufise inda biraboneka ikintu rero cyatumye Sauda hagarika akazi rero n'iki icyatumye ahagarika akazi muri oya ni donc novuga ati ni droit yiwe ariko kandi bivanye nani ma programme y'ubuzima busanzwe bwiwe twe tudashoboye kujamo yego Jesi bijye biganiro kesi basiye bakora ibiganiro batakudgishije inama batakweretsa ati burya ko natanguye vuga nti jewe ka live narasi isigiye undi muntu niyo mpamvu hari ibiganiro bimwe nza mbona abantu bariko barambwira ati none iki niki gute mvuga ati kwico kinataconze vyagenze gute nibiki nahura rero ikintu kimwe akesi buri gihe iyo akise gato muri waka kundibuka na jewe nkikora muri waka TV ndakubwiza ukuri akesi niwe muntu novuga neza yuko yari ijisho ahanini cyane ko mu gitondo 5 yabari maso kurondera ibintu umuntu ashika kora nka vof cyangwa tugasanga nawe hari ivyo yamaze gupiblia tutazi yo vyavuye bisigura ko akesi ari mu kirenge cya Wakala TV irahagarara bwuma bisigura ko abantu bavuga neza ko Wakala TV yoba ya subi nyuma gatoyi ntibibesha rero bo biravana n'ukuntu umuntu abibona kandi biravana n'ukuntu umuntu abakunda ikinyamakuru rero mu ncamake n'ubwo yose ubiri inyuma je ntabwo wabo yabinteye kuko strategie zose ndazizi rero bivuze ngo uwo muntu nipfuza ko hagararira Wakala TV mfise kwicara nkamwereka buri kimwe nubwo vyo twara amezi 3 na 5 ariko mbanziti akamara kumegira maîtrise kwiye Wakala TV irasubira mu kibanza cyane rero umuntu afise kuvuga ivyo agomba vyose kabisa inyuma y'ho bavuga vyose yarakwije ababone 100 kwanza ivyo nivyo kwishimira kwanza ndanagushimire cyane we warayigwaniye cyane waragwanye gose uzi ababone kuva kuri uwa mbere yagiye ko nimba ari we watanguye gushira ko abone urabizi gushika kuri 100 do plus bariko bararenga shimira gatoyi kwanza abantu ariko badukurikira bo ndashimiye bariko baradukurikirana mwarakoze cyane kugira support kuri Wakala TV nkavuga nti vuba cyane twimukire kuri YouTube channel ya AKES DON nayo nyene mugire ko subscribe kuko nayo nyene gira itanguye kubaha ibikorwa bishusha ariko kandi ndabibutsa no kugira subscribe kuri channel ya Pipiro na Potesh baratanguye gushira ko ibikorwa ubu ntibikija kuri Wakala TV bija kuri YouTube channel yabo nkashimira buri muntu wese azi ko yagize ico amara muri Wakala TV tangure kuba cameraman aba presenter abatanga maida tandukanye en general itunda bashimye kabisa Sauda Kesi yarambwiye ngo nzogufungisha iryo jambo akesi yamye angwanira cyane mu gihe yaronka ama convocation menshi ngo itaba uribukana vya bintu vya ba Bentro hariya warambwiye ati ukagenda hariya bayi wa mupapa wa mwana nakoresha cyakiganiro cy'igifaransa kakana gato ivyabaye irazi ngene vyagenze amadose menshi wahabwa ngaha waranyibiri banga ati burya peti yangu gufungwa birasubiza inyuma umuntu cyane kandi umuntu agufungije ntaba ari umwiza wawe Sauda amaze kwikorera ijambo wenyene yakese ambwira ngo ndagufungisha kwera wamvuze wakoreye ibiki nibiki akesi wewe nikihe kintu yona muhanura nk'uyo muntu yo kwifuza gufungisha mugenzi we umuntu wari wese afise umutima wiwe Sauda kuba yovuga ati ndagufungisha nuko peut-être hariho ibindi unyegeje inbox mwa mwaravuganye birebire utashimye kuvuga nga peut-être hari ibintu mwavuganye je ntashobora kugira gute gutahura ugasanga waramuremereye agacahitamo kubona yuko kugira ngo ivyo bintu bifata inzira reka ndabicishe muri iyi nzira rero ico ni kintu je ntashobora kugira ko commentaire nini cyane parce que koko umuntu agufungisha sinibaza yuko aba abishoboye nta muntu afite ubushobozi bwo gufungisha ubundi par contre umuntu afungishwa nica donc icyaha aba yakoze canke amategeko impana vyaha ni amufata agaheza akagira gute agaheza akamufunga rero je nibaza yuko nta commentaire nene cyane ugira kabisa ni mwebwe rero inbox zanyu nizo tukeneye gusuzuma kwanza inbox cyo no bibutsa gatoyi inbox vyo novuga neza yuko bo kwibaza ko twarapfuye ni vyigenda ryanje nkigenda harabaye ibintu bitameze neza ukuntu ariko ni kuri point y'ikiganiro nakoranye na Noraski amutelefona mu kiganiro atabizi cyane amubwira ati Sauda uri live mu kiganiro acarashuha aratumuta arashuha cyane ngo ivyo bintu sinkeneye Noraski yabipostinze ndamubwira ati Noraski bipostinge kuko nta content umuntu yoronka ngaha turazinanye arike kwipostinga
barigeze gukora canke bazinanye peut-être wo mutazinanye ni washobora ushobora gutinyuka ukavuga ati uyu kwambujije reka ndabireke ko nawe hari biganiro wafuta vyinshi wafuta ukavuga ati mu sanzu tugiye mu mategeko neza umuntu adakeneye kumupostinga ntushoboye kumupostinga icura urakizi neza cyane nawe wenyine ubwawe udakeneye ko wagupostinga hariho vyinshi watubujije gupostinga kandi tutegeze dupostinga rero mu ncamake nuko sinzi rero wewe uko ashobora kuba yaravyakiriye ivyo vyo gufungana kwanyu ni mufungane je nzororera ntaco bitwara uzoza kugemurira muzoba muri ko murampa ama content ibaze nk'ubu profile kava ngo Sauda yafungije AKES DON canke yafungije koresha umwanya yafungishije oya Sauda ni ufungisha AKES DON bigenze gute twe dufite aho tubiyagira bigahe nk'ubu wandanje umwihakana wandanje umwihakana atabifabi ego AKES n'abantu baravuga ati sasa AKES no kumengo ntamwemera Sauda koko AKES ntamwemera Sauda namwemera ko abantu twe twasemo kugabanya ibintu gusa vy'amamedia rero kuba nimba bataguma batubona ku mamedia turi kumwe tugira ikiririri bafise kwiyumvira ivyo bashaka unigashaka hari n'abakumatire nabonye bavuga ngo urabona ngo Sauda ngo atajuta Sauda atajuta ngo akamngu basani AKES nyamanzisha abafana ingi abo babivuga bo onye usanga bamwe muri bo bafise abana batari kumwe nabase babo urumva cyane bamwe bafise abana batari kumwe n'abagore babo boco nkabo abo bavyaranye reka ndabivuga uko urumva rero cyane ngaruka nk'ababaza abo bavyaranye barabasana ko bahebanye ariko barashingira ati Sami ivyo yavuze nivyo tuko turabibona Sami nyabaki Sami Mr Sami yamye avuga ngo basani ngo baje ngaki none ujya no mucyo byase umusani nimba yaravuze ngo basani abaje ngaki we nucanma nawe urakwada kwije mu mutwe atahura na Madrid matenti none umva kwije mu mutwe nko rege jambo usani riva mu ijambo wanasana ni Giswahili urumva sana rero birimwo umukinyi w'umupira birimwo umukinyi wa filme birimwo ni byinshi birimwo namwe bwa presenter mwese ni wanasana ni sana nyine urumva ni sana Jesus ngo bajenga ariko AKES mu bisanzwe je mpagare ku kibazo c'abafana kuko attention bujya commentaire warambwiye neza yuko ati mani uhari commentaire uzisomye wocika n'integere ntuzocika intege kwera commentaire ahubwo nizo zizokwigisha zikwereka ivyo ukwiye gukora AKES abafana bamwe uruhande rumwe ubonye baravuga ati yelele narinda bakumbuye Sauda na AKES ngo watu watasema sana hivi na hivi ngo ataramba lolo okay nizindi ziza zivuga ati ewana oya ngo namutware ngo ivyo bintu by'amarezo sosio ngo kunuku AKES uri hagati yabo bantu ijambo rimwe wobabwira ati je bugico ngiye gukora niki nukumutwara Sauda bizire kuzomutwara atari vy'amajambo gusa ngo ubugeni bwa Sauda na AKES tugasanganiye anniversaire ya mama wiwe ico nzokora nico umutima wanje uzoba ariko warapibiye ngo ubugeni bwa Sauda naca kubwira ikintu kimwe urumva mbe wono wabesha ngo nzomutwara amasina mutware bongira iki ntaco bakugira ariko bakubona nabi oya bomura nabi gute na Yesu baramubonye nabi mugabo nta kibuza ko baguma bamusenga urukura uravyumva bon no babesha ati ntaho nzotwara hama nkamutwara bongira iki naho nyene bazombona nabi urumva rero mu ncamake ni baraba ubuzima bw'iwabo twebwe ubuzima bw'iwacu no bw'iwacu urumva bazokwakira ivyo tubashikirije mbeho no vuga ati noba ndi muri programme yo kumutwara ndekana ni nkuko nshoboye kumutwara mugabo haheze umwaka umwe tukavana easy sinshoboye gukorera kuri santima z'abantu ciwe ndi jewe ivyo abantu bagomba ivyo kandi ikindi naco inka ryari niyandikiye ati ngugomba wese azandoge ciwe urozi ntibwigera bumfata kubera ko ndabizi ko ataburozi bwigera bumfata Zoya sinico gusa ko na canjo tureke ivyo reka tureke kuja muri birebire uzi vyabaye mu nyuma ntavyo mvugira ngaha ama-exclusive yose bazuyakura kuri Akalaye TV naco bitwa ivya Silva arimwo byo gutera ama media mwavyumvise muzobimenya tu kuri Akalaye TV ivyo byose by'uburozi muzobimenya kuri Akalaye TV bro Akalaye TV Simani hatari rero ayo niyo makuru abantu banyemerera ko vuga ati voilà koresha umwanya mugu hajya ahantu nyene hajya ahantu niho tumwemerera niho babashaka kumenya gato nyene nkaho ndiko ndapiblia ndiko ndandagira publicité ibiganiro tuzobaha muri Akalaye TV avangu bamenye uko ivyo bintu biriho uburozi burahari abantu harimo politiki ya AKES uburozi burahari Silva guteranya ama media birahari
amabanga mariage ndabikubwire nayo nyene ivyo mariage ndabikubwire mariage nambika ega mbwira kandi rero wakese haki ya Mungu ujya munsi mudupkiye muduteye ubwoba ivyo kuvyara kwa sa udonke gusama inda cyangwa kutasama inda navyo nyene birahari urumva kuba afise inda cyangwa atayifise birahari kuko twishura turi nitwishura oya cyanye yego muri point d'interrogation tubashira hagati na hagati siguri kigano yuko kitari atari exclusive no yes ntabwo ari exclusive ko exclusive sinzi ukuntu twoyita mugabo kimwe cyo bamenye yuko byose bazomenya umuco wavyo nizere ko bazomenya n'urugero abana AKES DON ageze ko mushobora kunosa James amaskesike ngaha kaka na yamenye avant urumva narayabitse igihe nzo yashira mu muriro ye muzotangwa kumva abantu bamwe ati ngo nakango yagize ukunuku yasaze canke yagize iki ntibaze baze kumbaza n'ubutunga ntibwemera ivy'uburozi yego sawa AKES dusozera iyi ni ya nkuru nyene kandi tuba dusozererako uwareretse abantu ati karibu mu bugeni bwa AKES DON na SAUDA bacha gatonya sigurira abantu ntibave yumvira ngo AKES n'umurozi ayo masikesike nivyo banteze cyanda bitora ndabifata urumva nabibwiwe avant nabizi nuko nta oya ivyo reka tuvyihoze ntazi yuko amasikesike ahari hamwe n'ibindi byari biri kumwe ndaheza ndagenda ndabirondera ndabitora ndabika atabwoba ntabwo waje ntabwo wamfishe kubwivyo kuko nabizi neza yacane yuko ico kintu c'uburozi bro je umwana wa bishop umwana wa bishop bro urumva amasengesho nkubitirwa ngaha anye insengerwa ijoro n'umutaga nagira uko angana n'uri umuntu nyabakusho kuza tubona nkaho mengo imiryango iruguruye ngo ushika winjira direct ngo kuri ivyo ukora ku mwana w'umu bishop nko impossible ntigishoboka kabisa kaka cyo numva ari atari kweri kandi rero naje cangira ubwoba kandi urazi yuko tutifuza kugutakaza kunkorera akanyabasha oya sino kwifuza gukorera ko kuko turacagukeneye ko byinshi muto turacagukeneye ko byinshi uracari muto kabisa AKES wareretse abantu ngo ubugeni bwa SAUDA na AKES ngo turaheka ikaze ngo koresha umwanya na Sami tukenda buterere dusanga ni surprise ya mama bambwirira abantu umwe ngo ntavyo bakurikiranye zige ni titre ni systeme zo gupromotinga igicugo rubanza ni ikirumva mugabo abantu ukuntu bakomanta amakomante umwe ngo ntavyo bigeze bakurikirana bagumaze ngo none ngo cagiye uja kumukwa ngo ntivyari harigeze ndamukwaje unasoma titre agaca yigira bamwinjira murabe mureke gukomanta ivyo mutabonye kabisa yari surprise ya mama SAUDA ego yamamuka AKES yari yambaye kama shehe warabonye nawe Sheikh Mansour bana kandi wari uberewe kabisa kandi byerekana neza ko AKES akazobana na SAUDA ataingia dini kubonana ukiishi nayo utaingia dini nikiishi na basi dini ya Uislamu ni mbaya simbi bavana hayo no kwinjiramo n'ibintu bisanzwe kuko abamezima oya umwana wa bishop je mu baislam papa wanje so kwameze bro papa wanje so kwameze papa wanje so kwameze ntanaga ya masengesho ntiyosubira kuyatera yo nsengera bien kandi uri mu bamizirima papa wanje aremera cyane abamizirima urumva rero nta kibazo na kimwe vyo mutera nta ngorane nimwe vyo mutera amani kabisa AKES apana ngo kwanza ngo kwinjira kubera SAUDA ni nkaho jeje nyine sho gufata decision yo kwinjira mu bamizirima kandi nashoye kuginjiramo vu kandi bikagenda neza yego AKES iterambere mu bakozi bakoze muri Wakalayi TV n'abariko barakora muri Wakalayi TV uri kuribona gute nk'uburorero woduhereza kuko no kubwira yuko nakurikirana ikigano wakoze uvuga kuri wetu n'umuntu yakoze muri Wakalayi TV bo mu bisanzwe je nta kintu nakimwe mbona mu titre ya AKES DON sindagikurikirane kuko hari ikintu mbashaka kumvamwo hari ikintu mbashaka menye ko ari ibintu ubona ntamenye ntushobora kubimenya uyo munsi ariko aho ndayibajije ni kwiterambere ry'abakozi bakoze muri Wakalayi TV n'abari muri Wakalayi TV wewe uribona gute Bon Wakalayi TV ni abantu nibitege kubona amaraso mashasha kandi yamwamwe biriko biraza ko biriko hose nibitege kubona amaraso mashasha kandi nizera yuko bazoshika nabo nyene ku rugero rushimishije nk'ugwa bahahoze nabo nyene bashitse ko kuko umwe wese yarashitse ku rugero rushimishije bivanye n'igihe twari turimo ariko kandi Wakalayi TV ni kinyamakuru novuga yuko gikeneye amaraso mashasha
kirakeneye amaraso mashasha parce que amaraso asanzwe ahari harimo amaraso amwe amaze kuba contamine n'ibintu bitari vyiza nk'akaroro natanze kuri Silva sindavuga ivyiwe sindashima kubigaragaza ni nkaho ashowe kwisubirako tukaheza tukabikuta ibintu bigafata inzira urumva rero nimba ari twe twamukoshereje naho harege two kwisubirako mugabo bose abantu bazobimenya ntaco bitwara urumva ahubwo naho masikesika no gusuzuma neza naho bari Aisha kuko Silva na Aisha nawe nyene mbona umengo zabo sinzi munca make nuko ntaco James no bivuga ko kirekire abakozi ba Wakala TV bameze neza to kabisa Briera naragerageje kumutelefona ambwira urazi Briera ibihe yaje muri Wakala TV byari bihe bitaryoshe cyane Briera yaragutwaye inguvu nyinshi kugira abantu bamutahure Briera yaradushuhije umutwe cyane gose n'abantu badukurikirana ariko abantu ntibamenye neza Briera yavanye muri Wakala TV niki ko yari amaraso mashasha muri amaraso mashasha sa AKES ariko ararondera Briera burya abantu rero barihuta kuvuga cyane mugabo bibatari vyiza Briera hajya muri Wakari ntihari nk'umukozi wa Wakala TV ari officiel kubera ko nta contrat yarafise muri Waka urumva nta contrat yarafise muri Waka rero kuba yaravuyeyo muri Waka c'est bon ni nayo mpamvu avuga yuko hariho ikintu je niko ndarahaba hari ikintu cabuze kuri we hari ikintu cabuze kuri we parce que abantu bava muri Wakala TV ico kintu bagifise turabona tuguma tubabona muri tele ego ariko hari abantu bava muri Wakala TV nk'akarorero Nice Sky nawe nyene aravuye muri Waka agenda mugabo yagiye akagirira ku buryo ucumengo ahubwo n'ivya entertainment nta kibirimwo rero nico kimwe n'aba ba Briella hajyanye bijya barimwo bavyita gutera igerejya nyuma nimba n'ubunye abantu bakibabona buke ni rya rya nyuma parce que uburore bwa bagomeze bakiva muri Wakala TV nabo nyene barateye igere rya nyuma babona nkaho mengo turacari ho mugabo no munsi ntaho showe kubona gomeze urumva ntushowe no kubaza uti mbega biyemeze gute nico kimwe nabo bana Sky barateye nabigere rya nyuma bavuga ngo tugeze mu nyamakuru kanaka hagira bugurura ibinyamakuru vyabo bro ibi bikogwa si vya buri muntu hariho abariho abariko baravugwa canke babona ko bazwi mugabo ntibamenye yuko ni kubera ko inyuma donc background yabo hari umuntu kanaka ujya muntu tumubona canke tumukurikirana kubera ko background yiyo hari umuntu kanaka nk'ikinyamakuru catoye Briella cyamubwiye ati okay anababwiye ati ikinyamakuru cyanyu kirashoboka kugira shit nini ya cyane parce que n'ukuntu muri ko murakoresha abakozi ukuntu muri ko murakorana nabo siko nta gato ya cyane marigeze nkwira amasezerano n'ico kinyamakuru ego bon yari amasezerano yo kukiduza kibera monetize ni kivyabaye vy'umwanya muto cyane abikorera yarambwiye ngo akise ngo tumupatie ya million 500 ngo ariko ngo yo atuyaziyo ni dolari ngo peut-être bayaratwivye urumva barayamaye kugira cenda yabasubiza nanye nta bwenge bafise ngo bari bibaza ko bayaguhaye ngo bazoyinjiza muri YouTube ngo bazoyabona uya je nakoze ivy'amasezerano twari twumvikanye yavuga urumva rero mu ncamake nuko reka wait and see ibinyamakuru vyatanguye hinyuma ni vyinshi byagiye birapfa turabura n'ubunye kinyamakuru Magic Channel TV kuva ujya mukobwa agiye umengo ntayihari nivyo sivyo uravyemeza na ibintu bigaragara urumva rero abari bari muri kijya kinyamakuru bose hari gihe baca babona nkaho umengo baranyaye kunyara muntu mugara muconge ico rero gato nyija mu kunyara ari ikinyarwanda oya mugano mu kirundi kiriho mu kirundi ku muntu anyaye n'umuntu donc akomeye urumva n'umuntu akomeye mu kinyarwanda naho umuntu anyaye n'ibya rero ni kuvuga ngo baca yibona nkaho umengo bararenze n'ujya mukobwa amaze kugenda niho twace tubona wararenze muri iki kinyamakuru ni ninde urumva ni naka actually nuko rero ibi kije kinyamakuru naco nyene kiriko kirapfa bro we must donc dutegerezwa kuvuga ikiriho ibirukuri urumva ikinyamakuru naco kiriko kiragenda hari ibinyamakuru byinshi vyaje tutigeze tubona irengero ryavyo urumva ni byinshi cyane sino bivuga ndabiheze rero nico kimwe n'ivyo bindi kandi nka twebwe tubifisemo experience yo turavye kinyamakuru ku wundi turabona dutikiriya kinyamakuru
kiri muri rest in peace. Ego kiriko kiragira gute, kiriko kirahwera. Kabisa. Ego kuri ico kintu akesi warababwiye jukurati uyo muntu mutoye nta bishasha azobazanira. Akesi nk'umuntu nzi ngo kuri Briere ahubwo navuze abakozi en general parce que namaze kumva ukuntu ahemba abakozi ama dépenses akoresha niki nambwiye ati bro akazi w'umwuga nta uramenya ukeneye ko gukoresha ngaha mu mutwe cyane ico kinyamakuru cya Amplis ni gishasha ntubone nguru mu diaspora urumuki ivyo nye biragukanga abadiaspora ibumengo twarayigiriye akantu nayo nyene urabona ko vyagenze neza mugabo nimbari uko ntagikurikirana cyane ama YouTube channel nayo nyene sindayumva nkuko nayumva kiriyagiye kabisa ariko uko nyene uvuga Akesi ne kuno bandi bavuga yuko ngo waka nayo ni bavuga uko nyene none gasha okay tuvuge waka none ukibaza ngo ma statistique ntahari ntituyabona tugiye ma statistique ntituyabona turayabona neza cyane ahubwo gusa ikintu twe turiko turubaka muri waka turiko twubaka umuntu mugenzo ni strategie zakazi singombwa ko ndazivugira kuri kamera bro reka tuvyihoze ivyo ni ibintu abantu bazogira gute bazomenya ngo ivyo bimara bejo